Hello ko JP nizere ko mukomeye nanje n'amahoro kabisa. Burya abarundi barazi ubwenge barazi ubwenge kabisa. Kera baraca imigani ukibaza uti ibi bintu babikuye. Baravuga ngo akarimi kakureheje siko kakurongora. This is too deep. Ni bintu uvyumvire neza birakomeye cyane. Nuba ko abarundi bari bazi yuko relation sijya surya mwanya gusa wo kugendana cyangwa surya mwanya kera bakwereka umugore cyangwa bamukuzanira uko nyene no kurongora gushira umugore mu nzu cyangwa umugabo mukabana ni kuvuga yuko hari ibindi bintu za kubona ni kuvuga ko bijya wabonye muri fiançailles byari byo umunezero kuko usanga imitima itera amaraso ashushe urukundo ari rwinshi ariko muhira n'ibindi bintu. Hari umuntu tugeze kuyaga minsi yahera umufasoni wanashaka yemera Imana gose ndamubwira nti umwanya wo kudragareka ndavuge gutyo ushaka gukoresha n'umwanya wo kubesha ushoboka. Abantu barabesha umuntu ashaka kukujana ahantu akakura kwijyanza ari gwiwe yakwereka umuntu ngo w'inshuti atunze atujya n'uyu wacu kugira yerekane yuko uwo muhungu surtout niwe bakunda kubikora niwe bakunda kwerekana ko bakaze umuryango kaze nawe nyine akazi. Hari n'abantu babesha n'ubuzi bakora n'amafere bakora kenshi ugasanga hayerema n'umukobwa ntazi ibyo umuhungu akora parce que ntashaka kubimwereka niba abona ko bidashobora kuba bizana amahera menshi. Iki ni ikiganiro kindi tuzokora cerekeye abakobwa nabo nyine bafite standard iri hejuru bakaba abahungu bakaba oblige no kubahenda. Simpaka umukobwa kweretse ko ari umuntu akurindiriye ko gukorana nibaza ko hariho principe yuko mushaka gukora muri babiri ibintu bikagenda neza. Mugaye werekanye yuko gusa ko umuhungu ari we tiza kuza afise amahera then arakubesha. Iyo fiançailles rero kenshi ije muri ivyo kuko principe zuko abantu barongorana nuko umuhungu abafise umukobwa nawe gusa aza asanga ibintu bihari niho control iva niho ibintu byinshi biva kuko nta byinshi ufise uvuga. Rero la période de la cour yo gukurutiza umuntu iri très différente na période ya mariage. Nico cerekana rero yuko ya beaucoup de changement de comportement iyo umuntu ashitse mu nzu. Parce que le mariage explique ibintu byinshi. No kuvuga yuko mariage isaba yuko bashaka kugira uti harimo amafinance harimo abana harimo urugo harimo umuryango harimo la gestion des conflits entre vous le mari et la femme. Ntagira umuntu n'umwe azokubesha ngo urugo ngo ndirushwana. Murashaka kubara amezi 2 3 4 ni byiza. Hari n'abamara umwaka abo ni special. Bivuga yuko iyo mumaze igihe mudashwana ni byiza mutegezo gushwana ko ibintu byose ntibyamabiri kuri wa murongo mushaka kandi mushwanye bikarangira umwanya ukurikira munezerewe cyane. Bivuga yuko quelquefois gushwana bigumiza kakariro kuko l'essentiel c'est de trouver une solution et cette solution va vous donner de la joie. Ça va vous procurer du plaisir kubona mwashwanye hama hakagira ibyo mushika ko bindi. Mais c'est ça. Ivyo nivyo byiza rero. Rero ntibaze bababeshe ngo urugo ngo n'ugwa grave nta rugo rwa grave rubaho. Ugwa grave no rushobora gushwana hama mu nyuma bagatora inyisho. Utari ugwa grave naho nturucana n'abaca bahebana. Ivyo kuvuga yuko hari undi muntu yoba yagufashije ngo muhebane. That's nonsense. No kuvuga ibintu ni bya babiri. Rero akarimi kakureheje siko kakurongora parce que periode ya mbere harimwo ukubesha kwinshi cyangwa naho tubari mu kubesha kwinshi niko kubesha nyene hariho kwishira hejuru surtout ko muhungu kugira akwereke yuko afise ibintu kuko system ni kwiri. Abakobwa nabo hari abantu bashobora kwiyorobeka bakigira abantu babana beza bakigira abantu nyene babatonze mugabo réellement atari byo. Mumaze kubana rero niho cubibona niho wa mugano ucuza rero uti
akarimi kakureheje siko kakurongora. Abantu ba kera bari abantu bazi ibintu kweri. Hari imigani myinshi umuntu ashobora kuvuga ku ibintu byinshi. Arona mibi ngo umugabo n'uryo utwintu tw'abandi ndakuvuga ko ushatse urasirikira. Sepa unkusi mwiza ariko uteza kubaho kugira werekana yuko peut-être ibintu atari byiza. Rero la vérité nuko iyo mumaze kubana c'est une vie commune, c'est dans les habitudes umuntu atangura kubona ko izo habitudes zidahuye, amapreuve akaba menshi, gukomunika bikagora, la fidélité ugasanga umuntu yarushe agicomokeye ahandi, ugasanga ibintu vraiment biteye ibibazo ariko bitateza gutora ibibazo. Alors ça signifie que le monde ihagaze gutyo. Menya ko akarimi kakureheje siko kakurongora. Ariko iyo aba byashoboka ko kantu mukakavugana mutararongorana, uwo mugani wacu hava. Rero mbasaba yuko uwo mugani wo hava mukavugana ukuri, umuhungu akavugisha ukuri, mfise amahera ya nifuza gukora ibi ejo nzojaha, hanyuma umukobwa nawe ati nanje ndaje tujane, numva yuroye nanje ndashobora. Parce que ntushobora kuba umugabo ushaka kurongora utagira objectif. Utagira objectif, utereka umukobwa ati tugiya. Umukobwa abonye ati yes tugende. Aramenya ingena gushigikira, aramenya ingena gufasha. C'est très important. Nukuri kw'Imana. Bwira umukobwa mutaranarongorana iyo uroye. Mashire ko umwambaro mugende. Nuwo mugani ntuzovuga ifisa agaciro rero. Ngabo buracafisa agaciro ku bantu benshi parce que turabesha kandi no kubwira ko nta rugo special rubaho. Kandi urugo ni babiri si batatu peut-être ni Imana. Mugabo muza mukagenda ugasanga uri kuvuga ibintu byawe hanze cyangwa abantu babibonesha amaso parce que atabanga. Then uzokwa muri kurabeshera abantu ngo bagize uku. Ivyi wawe nivyo umugore icara muvugane. Umwereka aho uroye abone ko mushaka kujana. Mudashobora kujana rero then kora mwavugishije ukuri arrêtez muce muhagarika nibisanzwe. Donc la cour yukurutiza umuntu gusa bigupermita gusa kubona ingene aryoshe mu mwanya wo kuryosha. Ako no mwanya usi ukatisha. Mugiye kubana c'est autre chose nkuko ndabivuze. Nuko rero mbasaba yuko umugani twokuraho mu kuvugisha peut-être ukuri, mu kwereka umuntu yuko akarimi kakureheje niko nyene kazokurongora. Hari ibintu dutinya kuvuga ariko niko biri. C'est ça. Hari abantu bafite ingorane z'imiryango. Bivuge. Hari abantu bafite ikibazo kinini kivuge. Umukobwa azazi aharoye. Umuhungu azi famille agiye kwakiriya ariko. C'est important. Numva ko ari kubabwira yuko twokuraho umugani. Murakoze cyane nawe utaha. Coach JP.